Dore urutonde rw'abasobanuzi bakunzwe cyane mu Rwanda. Mu gukora uru rutonde twifashishije imbuga nkoranyambaga bakoresha by'umwihariko urubuga rwa TikTok. Twihuse ku mwanya wa gatanu hari uwo bita Musa Savimbi. Uyu ni umusobanuzi ukurikirwa n'abarenga 20,000 kuri TikTok. Ku mwanya wa kane turahasanga Gaheza Simba. Uyu nguyu akurikirwa n'abarenga 42,000 kuri TikTok. Ku mwanya wa gatatu hari Sankara The Premier. Uyu nguyu akurikirwa n'abarenga 77,000 kuri TikTok. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Rocky Kimomo. Uyu nguyu akurikirwa n'abarenga 81,000 kuri TikTok. Ku mwanya wa mbere turahasanga uwitwa Junior Giti. Uyu nguyu afite umwihariko wo kuba akurikirwa n'abantu barenga 86,000 kuri TikTok. Ese uru rutonde tuguhaye rurakunejeje cyangwa rurakunyuze? Kora subscribe, ukore ku nzogera, unakande like, ubundi ujye muri comment utubwire uko byakiye cyangwa se utubwire n'urutonde rundi twazagukorera ubutaha. Ciao ciao.